bwa mbere na mbere mbaje gushimira Parsem nkuko yamibikora nta misi yari haciye idutumye mu gikorwa nk'iki. Rero ikintu nagira nshikirize kijanye n'iyi raporo mwatweretse aya manota Burundi bwaronse sinza ko yahakana kuko yaratanzwe. Mugabo rero twese hamwe uko turi ngaha canke nabandi koko twiyumvira aya manota igituma turonka aya manota. Jewe sindabitahura na gato wumvise yuko ari ibintu bitabaye public ariko vyakozwe. Eske ni mange do ni kudakorana kw'inzego canke nukutabitahura kuko amaraporo yakozwe ntabe public. Eske abaye public murazi neza ko babimenya murirasira neza ko nimba ama correspondence canke nimba uburyo mukorana boba babimenye ko ayo maraporo ateza gutangwa no mu gihe n'amadere bakaya respect canke nta gaciro ngira ico kigo bagiha. Nihenze mu misi heze Ministre wa Finance yarigeze ariko arasaba yuko abantu bafise ko mwoza barubahiriza ajya ama exigence ya Banque Mondiale na FM. Ati kuko umuntu yatanze amahera ategeza gukurikirana ko ari karakogwa. Bisigura yuko Ministre wa Finance iyi raporo sinzi ko yoba arayibona canke yayibonye kuko numvise ko yashikirije muri yo atelier yaresi aravuga ati yuko ama exigence ya Banque Mondiale ya FMI ibishoboka ivyo bashobora gushobora bo vyubahiriza bakabikora. None mumva gupibliya ibintu vyakozwe vyoreka gupibliya gute? Nico rero mworaba uburyo mwobikora nimba kidesi twagwa muri Université y'u Burundi. Ifuko Université y'u Burundi nimba idashobora gushikira directement Ministre wa Finance icyakumushikiranganje ajejwe Université y'u Burundi. Kandi ndazi yuko ivyo bintu si bintu nta kintu na kimwe kigoye kuko bagira amaraporo yose aratanga yarakozwe. Ico cyari cyambere. Icya kabiri naco nagira ku bantu bagiye barashikiriza ati nka Cour des comptes nka muntu akora mu bushikiranganje canka akurikirana ibintu bijanye na finance nukuri izi nzego yaba Cour des comptes yaba Inspection Générale de l'État biratandukanye no mu misi heze. Ubu Cour des comptes mu myaka heze yamara imyaka 3 ata muntu ubonye wa Cour des comptes aje kubaza ikintu na kimwe. Mugubu unye mu mwaka baraza kabiri kandi bakamara bafise mission nk'ukwezi muri ngaho bakorera ngaba basaba amadokima na raporo ibaye produit barakayibarungikira ibibazo ivyo boba batatahuke mukayisubiramo mukaraba hanyuma ikaja muri assemblée. Abashinga amateka haruri ngaha ngira ahora abona yuko bariko barapibliya umushikiranganje ajeje ubwo ico gisata ndazi ko bitamworohera mu gihe hariho ibibazo hariho mbere n'amakuru numvise yuko hano wigeze gukugwa kubera zijya raporo. Rero umuntu uraza akigoro leta ibiri kiragira mwuko aca wumva ngo ntizabaye publiye ni ibintu biteye isoni. Novuga ati leta ntibandanye ama reforme iri kiragira mugabo ntiyicirwe n'utuntu dutonye uwo ntataco bumaze ibintu vyateza gukora.
nico nagera shikirize murakoze.